kumtenda mwena singali nyumba yako kumtenda mwena
izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda muhoraho Mukama. Bakristo shengero ry'Imana muramuzi neza. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 15/8 Ekleziya y'isi yose ihimbaza umunsi mukuru w'iyubahirizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Umunsi mukuru rero w'intsinzi, intsinzi y'Imana, kuko ico Imana ishaka nuko twese ibiremwa vyayo kuja mw'ijuru. N'intsinzi kuri Yezu Kristo, we yatuzaniye intsinzi mu kuzuka akatubera uwambere uriye mw'ijuru kugira ngo natwe tuzorujeko. Ni intsinzi kuri Bikira Mariya, kuko ari we kiremwa himbaza muri Ekleziya yurije umutima n'umubiri mw'ijuru. Ni intsinzi kuri twese, ni intsinzi ku mukristo wese, ni intsinzi ku wemera wese, kuko uyu munsi mukuru duhimbaza wa Asunsiyono utwibutsa, utumenyesha kandi ushiramizwe ku mwizero y'uko iherezo ryacu ari mw'ijuru. N'agahimbare rero dufise twese abakristo uyu munsi wo guhimbaza uyu munsi mukuru cane. Turi niyo tuva, turi niyo tuja. Bikira Mariya n'akarorero kayo. Kuja mw'ijuru birashoboka, uzosangira ubuzima n'Imana birashoboka, kandi twarabitsindiye muri Yezu Kristo. Nivyo rero tuje gushemeza, nivyo tuje kugaragaza muri iyi mwuka ya misa. Tubanze duhera aho twaba duhera, tuvuye n'Imana muri byose, duce bugufi, dusabe Imana ikigongo duhere kuri mwuka nyeranda y'ubusa umutima ugororoke gutanga. Nirera ku Mwana Data kugira ngo bose
dusabe. Mana ushobora byose kandi waba waranira na Bikira Mariya mwiranga rwose we nyina w'umwana wawe ushikana umubiri n'umutima wiwe n'amaboko. Turakutamye rero dufashe twame turangize kugira ngo tuberwe no kuzorinda hazwa hamwe nawe. Tubigusabye ubuzima n'umwuka wacu Imana musange ubuzima n'ingororano n'amera mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe ubutumwa Yohana. Muri icyo gihe ingoro y'Imana iguruka mu ijuru n'isanduku y'isezerano y'Umukama igaseruka mu ngoro. Mu ijuru haboneka ikimenyetso cy'agatangaza: umukenyezi yitwikiriye izuba, munsi y'ibirenge byiwe hari ukwezi, kandi afise umutwe urugori rw'inyenyeri 12. Kubera ko yari umubani umubabaza cyane, hanyuma haboneka mu ijuru ikindi kimenyetso: igisize imwe amahanga gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 2 n'amahembe 10. Umutwe wose wambaye urugori. Umurizo wacu ukubura 1/3 c'inyenyeri zo mu kirere uzikoragurira ku isi. Nyagisizi imwe gihagaze imbere y'uwo mukenyezi ari ku mbari, kirindiriye ko ashikana ngo gice kirotsa umwana yibarutse. Noneho wa mukenyezi yibaruka umwana w'umuhungu, umwe azotwara amakungu yose akayatwaza intahe ikomeye. Nyamwana baca bamujana impande y'Imana hambavu y'intebe yayo. Nawe nyamukenyezi ahungira mu gahinga iyo Imana yamuteguriye urugero. Niho numva ijwi risamirana hejuru riti: ngiyi intsinzi, ububasha n'ubwami bw'Imana yacu be n'inganji ya Kristo wawe. Iryo ijambo ry'Imana.
Kristu yarazutse abantu bapfuye aba ari we abakangurira ko urupfu rwazanwe n'umuntu umwe n'izuka ry'abapfu rizanwa n'umuntu umwe. Nk'uko abantu bose bazopfa muri Adamu, niko abantu bose bazozuka muri Kristo. Mugabo umwe wese azoronka ikibanza gikwiranye. Kristo azoja imbere abatangurire, hanyuma abazaba bemeye bamukurikire igihe azogarukira. Hanyuma byose bizorangira aho azoshikiriza se wiwe ya ngoma yamuha, muga abanje gutsinda inganji zose, ubukuru n'ububasha. Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umunsi azoba yatsinze abasigura bose. Umwanzi yanesheje bwa nyuma n'urupfu, kuko ariho azoba yatsinze byose. Iri ijambo ry'Imana. Hirya minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara ca Yuda. Ashitse mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana aza mu nda. Elizabeti yuzuwe na Mutima Mweranda aca ashira ijwi hejuru avuga ati, mu bavyeyi warahezagiwe, kandi n'umwana wibungeni arahezagiwe. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa aritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe, umwana gusa arahagaza mu mbanyi, akanyamuneza kariho karamusiga. Eka urahiriwe wowe wemeye kw'iryo watumweko n'umukama izotaha. Mariya nawe aravuga ati, umutima wanje uraninahaza umukama, umushaha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje, kuko yibutse umuntu we muto muto. Ubu abantu bose bazonyita muhirwe, kuko rugira byose yagiriye ibitangaza. Izina ryiwe ni ryeranda, agirira ikigongwe abamwubaha bose, abavyeyi n'abana. Yarerekanye icyo ukuboko kwiwe gushobora, asangaza bene umutima wishima. Yarakwiye ku ngoma biganje, yimika abato bato. Abashonje yarabahaje kuvyiza, abakungu nabo abaronka ikazira yose. Yarabungabunze
twibuke ikigongo ciwe nk'uko yaravyemereye abasokuru bacu ko azotabara Iburahimu n'akaboko kiwe imyaka n'imyaka. Araheza Mariya agumana na Elizabeti nk'amezi 3 hanyuma arataha imuhira. Wace twongere dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje. Bavukanye nk'uko nabivuze mu ntango ya misa, Ekleziya iri mu gahimbare ko guhimbaza uyu munsi mukuru cyane w'igirizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya, umunsi mukuru w'intsinzi kuri twese abari muri mw'ijuru n'abari ku isi. Ni umunsi mukuru rero w'akanyamuneza, ni umunsi mukuru kandi wo gukengurukira Imana ku iteka yateye umuntu uri kuzosangira ubuzima nayo. Aho kanyamuneza niko twumvise karanga Bikira Mariya agira ati, umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje. Tuje rero guhimbaza ibuka ya misa ngo natwe nka Bikira Mariya tugaragaza akanyamuneza dufitiye Imana n'umwizero dufise, kuko umunsi urizina tuzosangira ubuzima budahera na Yesu Kristo w'ijuru. Mu nkundi rero tuzirikane ijambo ry'Imana twumvise, dufatiye kuri akanyamuneza ka Bikira Mariya n'ubukenguzi bwiwe aseruriye imbere ya mwene wabo Elizabeti, maze natwe biheze twigishe cyane. Bavukanye nk'uko duhereje kubyumva, Bikira Mariya amaze kumva amajambo ya mwene wabo Elizabeti amubwiye ati, mu bagore bose warahezagiwe kandi n'umwana wibungenze arahezagiwe. Akongera ati, mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje azakunda mutsa ndaritewe n'iki? Yaciye anezerwa cyane kandi akaragaragaza akanyamuneza uninahaza Imana agira ati, umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje warahimbawe n'Imana y'umukiza wanje. Tuzirikane ako kanyamuneza gaserura kacu, ako kanyamuneza ka Bikira Mariya gaserura kacu mu ntambuko zine biheze natwe bitwigire icyo twokora kugira ngo dusangire akanyamuneza n'Imana na bene wacu n'abandi. Ubwa mbere igiteye akanyamuneza n'ubukenguzi Bikira Mariya ni iri teka yatewe n'Imana mu bandi bagore bose mu kumugira nyina wa Jambo w'Imana, atabyo yasabye kandi atabyo yaharaniye. Kumbure wewe yari azi ko ari umugore asanzwe ameze nk'abandi bantu, nk'abantu basanzwe, mbere muto, ariko siko biri. Imana yamugize udasanzwe, umuntu asanzwe yamugize udasanzwe. Naho mbere Bikira Mariya agira ati, yibutse umuntu we muto rugira yangiriye ibitangaza, yarakwiye ku ngoma abishima yimika abatora. Mwumva ariko aravuga aya majambo, ntayavuga nk'umuntu yari yiteze ikintu kirekire rwose, oya, ahubwo bavuga ati asa n'uvuye mu gahunda mpaka ibirangumwe aberanyamo. Bikira Mariya rero kubw'ayo majambo abwiwe na mwene wabo Elizabeti, arabona ko ari mu bimitswe n'Imana, ni umwamikazi, mbega iteka ry'uko nyina w'umwami wanje, nyina w'umukiza wanje azakunda muta yaritewe n'iki? Aratangajwe ku bwamikazi, nuko yicisha bugufi. Bari kubona yigera hejuru yishongora ati, jewe muranzi wondo ndi nyina wa Jambo, narahezajwe mu bagore bose, kuva ubu ni mu nyubako. Ariko we si uko abigenza, oya, acari hanini Imana akoresheje amajambo yo mu bitabo vyerana
amajambo y'abahanuzi n'abazaburi nk'uko biri muri uru ruririmbo ahejeje kuririmba turabona henshi bitotera. Ibyo bigaheza bikagaragaza ubweranda bwiwe. Nkako nyene umuntu mweranda yamarangwa no guca bugufi mu mvugo no mu ngiro, naho yoba ahambaye gute. Ikintu kiranga ubweranda umuntu w'umweranda amaze kugera ku rugero rwo hejuru mu bunywanyi n'Imana ni uguca bugufi. Ni uguca bugufi. Bikira Mariya niwe karorero ka twese. Mbega twebwe dutewe iteka n'Imana muri kigana kinini, tukagira igihagararo hariya na hariya, bakatubwira yuko duhambaye cyangwa tukabona ko duhambaye dufatiye icyo Imana yatugize cyangwa abantu batugize, yaba amatungo aboneka, yaba ubwiza bw'umubiri, yaba ibihagararo muri politike cyangwa ahandi. Turagaragaza tubigaragaza nk'uko kwa Bikira Mariya aca ninahaza Imana yari muteye akoresheje amajambo meranda, canke tubigenza ukundi atwigishe guca bugufi iyo twatewe iteka n'Imana. Naho yari amaze kubwirwa iteka afise, murabona ko abandanya igikorwa cyo guca bugufi mu gufasha mwene wabo Elizabeti yari akuriwe kandi yari ageze mu zabukuru, nk'uko umengo nta cabaye, nk'uko umengo ibyo amubwiye siwe byavugiweko. Tumwigane rero atubera akarorero. Bwa kabiri igitera iteka, igitera akanyamuneza n'ubukengurutsi Bikira Mariya ni ukugirwa mweranda n'Imana. Twibuke ko aya majambo abwiwe na mwene wabo Elizabeti yiyongera kandi ashimangira amwe yabwirwa n'umumarayika Gaburiyeli ati, mwaramutse wowe wuzuye ubutore, wowe wuzuye inema, umukama muri kumwe, waragira ubuntu n'Imana. Muri make amubwiye ati, waragizwe mweranda n'uwakuremye, uri nta makemwa, wuzuye ubutore, wuzuye Imana, uruhuzwe. Gutyo aya majambo ya Pawulo ngo Imana yarakwitoreye muri we isi itararemwa kugira tube beranda kandi ntitugire amahinyu, abararangutse muri Bikira Mariya. Abararangutse muri Bikira Mariya. Kuri Bikira Mariya rero nta coza kimutera akanyamuneza gisumba ayo majambo amuserura iteka Imana yamuteye mu kumugira mweranda, mu kumugira intore. Ngo Elizabeti ngo yuzuwe na mutima, wacashije ijwi hejuru avuga ati, mu bagore warahezanye, mu bagore warahezanye. Mbega twebwe ikidutera akanyamuneza gisumba ibindi kigatuma tuninahaza Imana ni igiki? N'ubweranda. N'amajambo y'ubweranda atuvugirwako, n'amajambo tubwiwe n'abuzuwe na mutima mweranda, nk'uko Bikira Mariya yabwiwe na mwene wabo Elizabeti. Elizabeti yuzuye mutima mweranda. Canke ikidutera akanyamuneza n'abandi bantu, duterwa akanyamuneza n'amajambo mweranda tuvugiweko n'ubweranda dufise, canke duterwa akanyamuneza n'ibiki n'ubutunzi n'abadufitiye akamaro muri kigana kiriya, abaturyosharyosha n'abandi. Bikira Mariya atubera akarorero mu kumenya no guhitamo igitera akanyamuneza umutima wacu, kandi duheze tucumeko, tukirondere, tugipfire no kugipfirira. Ikindi gitera akanyamuneza Bikira Mariya gituma yishongora kandi nahaza Imana ni intsinzi y'ubuzima bwiwe. Bikira Mariya yararwanye na Sekibi, yararwanye aratsinda, yararwanye na Shetani, ngo Shetani ntiyashaka yuko arangura umuhamagaro yahamagariwe, ariko yagize ati, jewe ndi umusavyi w'umukama n'imbere nk'uko ubivuze. Aragumya ibanga, arazigama ibanga ry'urugo basangiye na Yozefu, barahunga ntiyahungabana. Araba umuvyeyi w'ibanga, aribaruka, arashikana mu bigero, arakuza, arasohora gushika munsi y'umusaraba, bose bakashwiragira. Ariko yagumye inyuma y'ibyo yemeye agira ati, nibimere nk'uko ubishaka Mukama.
ibanga arakurikira umwana wiwe, umwana wiwe mu marushwa, mu magorwa, mu bitero bitagira izina. Bikira Mariya nawe aragumya aramusubiza nk'umubyeyi, nawe ararwana aratsinda. Amaze gutsinda ntiyoreka rero kwishongora. Iyi ntsinzi iserukira muri aya majambo twumvise ati urahiriwe Bikira Mariya, urahiriwe mu bandi bakore bose, urahiriwe ko watsinze. Naho na twebwe ko yotubera akarorero, akatubera akarorero kuko twonezerwa nuko duhimbawe n'intsinzi mu buzima bwacu, intsinzi y'ubuzima ku rupfu, intsinzi y'inema ku gicumuro, intsinzi y'Imana kuri Sekibi. Ntirukumvise mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani, umugore aratsinda Sekibi ishaka kumira ngo yibaruke icimira. yaratsinze nicyo kimuha akanyamuneza. Mbega kure gutsinda ryari? Intsinzi dufise mu buzima n'izihe zingana gute? Twoni nazi Imana na Bikira Mariya tugira tuti umutima wanje urahimbawe, umutima wanje urigina Imana, atubera akarorero. Ubwa kane gituma Bikira Mariya aninahaza Imana akishongora ni impera, recompense. Bikira Mariya afise akanyamuneza kandi arakagaragaje kuko impera yiwe ari ugusangira ubuzima n'umwana wiwe Yesu Kristo mw'ijuru. Bikira Mariya aratewe akanyamuneza no kubona ko iteka afise kw'isi ari intangamarara y'iteka yimirije guterwa yo kuburizwa mw'ijuru. Ivyo bigaragara muri aya majambo avuga ati kuva abantu bose bazogita muhira, kuva abantu bose bazogita muhira. Bikira Mariya mu kuvuga ati kuva abantu bose bazogita muhira ni uburyo bwo kumenyesha isi yose, gutangaza ku isi yose ko iteka Imana yamuteye ridasanzwe kandi ko ritegerezwa kumenyeshwa na bose na hose no mu nzaruka zizokurikira. Iryo teka si rindi rero ni iryo kubana mw'ijuru n'umwana wiwe Yesu Kristo. Ibyo biserukira muri aya majambo ngo hanyuma haboneka mw'ijuru ikimenyetso c'agatangaza, umugore yimbiye igituro, ukwezi nako munsi y'ibirenge vyiwe, ku mutwe wiwe naho yari afise urugori rw'inyenyeri 12 nkuko twavyumvise. Iryo teka rya Bikira Mariya Ekereziya yahavuye itangaza icese ku munsi itariki ya mbere Munyonyo 1950 na Papa Piyo w'12 aho yatangaza icese iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya umutima n'umubiri. Imbere y'uko abitangaza abakristo bari basanzwe bahimbaza iryo teka rya Bikira Mariya, ariko ntiryari cese. Iri jambo ntiryari bwaje mu ngiro bati kuva abantu bose bazogita muhira. Araheza arabitangaza ibyavuzwe birataje. Byari ngombwa rero ko ritangaza icese nk'uko inkuru nziza twumvise bivuga. Ubu rero isi yose yaramenye iryo teka rya Bikira Mariya ko ari umuhinde, iraritangaza ikongera ikarihimbaza. Nivyo vyadukoranije natwe uyu munsi, turiko turatangaza twongera duhimbaza iryo teka Imana yamuteye kumuriza mw'ijuru umutima n'umubiri. Bavukana, impera ya Bikira Mariya ntiyari kuba urupfu, kuko urupfu ruva ku gicumuro nk'uko Pawulo yavyandikiye Abaroma. Nawe nta gicumuro yigeze, nk'uko inama nkuru ya Vatikano ya kabiri mu gihimba cayo yise umuco w'amakungu ibitumenyesha mu nomero 56 ivuga iti urupfu rwazanywe na Eva, ubuzima nabwo buzanwa na Bikira Mariya. Impera yiwe yategerezwa kuba ijuru. Nk'uko tubisoma mu gitabo c'Amamoko turabona atubwira ngo Henoki arayoboka Imana aca arazimangana kuko Imana yari yamujanye.
mu gitabo cya kabiri nacyo c'abami urasoma ngo Eliya aduga mu ijuru mu gihugu. Abo bantu babiri Imana yarabateye iteka irabajana. Hari akantu rero Bikira Mariya yasamwe ata gicumuro kandi atigeze agira akanenge mu buzima bwiwe, nk'uko Rukamwiranda abivuga ati mwaramutse wewe wutubire mutagira agatotsi umukama mukuru. Aba ba Enoke, aba ba Eliya bajana mw'ijuru, bajana abantu basanzwe batibarutse ijana. Mbega Bikira Mariya wewe ni impamo rero, duhimbaza intsinzi kuri Bikira Mariya. Elizabeti nawe akabishimangira ati urahezage mu bandi bagore bose. Ibi bica bitwereka ko nawe umunsi tuzoba ntabwo byose nka Bikira Mariya tutazoba tugipfa, tuzoca tubutura n'Imana idahwera itujana hiba, tubane nayo mw'ijuru imyaka yose nka Bikira Mariya. Nanone Pawulo Mweranda arabitubwira hagira ati hanyuma twebwe abazoba bakiriho, abazoba basigaye tuzotwagwa hamwe nabo mu bicu ngo dusanganire umukama mu kirere. Gutyo rero tuzoheza twamane n'umukama imyaka yose. Mu guhimbaza rero uyu munsi mukuru cane wiyubitswa mu ijuru rya Bikira Mariya, duhimbaza iryo teka Imana yateye Bikira Mariya, tugahimbaza n'iryo natwe yaduteye, iryo yamuteye mu kuyubitswa mu ijuru, mu kumushira iruhande y'umwana wiwe Yesu Kristo, nk'uko natwe arivyo twimirije, kuko Yesu yarabitubwiye aho yariko arasenga asozera ubutumwa bwiwe mu nkuru nziza yandikiyeyo, mu nkuru nziza ya Yohana igabane c'17 agira ati dawe abo wampaye nshaka ko aho ndi nawe bahabana nanje. Bavukanye, nta kiryoshe nko kubaho tubona iyo tugana heza kandi herana. Nta kiryoshe nko kubaho twebwe abakristo tubona iyo tugana kandi heza herana. Kubw'uyu munsi mukuru rero turiko turahimbaza, turabona kubwirana bushoboka, turaharondera kandi n'ukwemera kuzuye n'ukwivugira ko tuzojana mw'ijuru nka Bikira Mariya, kuko umweranda ntahwera, umweranda ntahwera. Naho iyi si ayivamo, ubuzima bwiwe burabandanya mw'ijuru mu munezero udahera, nk'uko Tereza w'Isiye yabivuze, ariko aracikana ati simpfuye ngiye mu buzima, simpfuye ngiye. Bavuka ntituzopfa, tuzohoraho kubw'ukwemera dufise muri Yesu Kristo. Akaroni Bikira Mariya yavukanye mu bintu nk'iyo tuvukana, arabaho nk'uko tubayeho, ariko arazigama ibanga, arazigama ubutore Imana yamuhaye, araheza arurira mw'ijuru, arurizwa mw'ijuru n'umwana wiwe, basangira ubuzima n'ubu bari kumwe. Natwebwe nicyo tukwiriye. Ibyo duhaba, ibyo dutera ubwoba, ibi ducamo ku isi ni iby'akanya gato. Intsinzi yacu, intsinzi kuri byo ni ukugumya ibanga ry'Imana, gushika ku munota wa nyuma, gushika ku kanyuma, tuzoheza dusangira ubuhirwe mw'ijuru na Yesu Kristo na Bikira Mariya. Uyu munsi rero duhimbaza wiyuzwa mu ijuru rya Bikira Mariya, uvyure muri twebwe umutima n'inyota vyo kurondera ubwerane, hasi hejuru mu bwitonzi nka Bikira Mariya, maze tubandanye twizigira ko natwe umunsi w'izina tuzosangira ubuzima n'Imana mw'ijuru nka Bikira Mariya, tugasangira akanyamuneza n'aberanda, abadukanze kubaho, abo twakanze ijuru n'isi isabiriza impundu, kuko natwe tuzoba turiko tubigira intsinzi. Amen. Tube hasi tugaragaze
yose ibihugu byose n'inzego zikukira harimo n'uburundi bwacu tuza sekibi n'ububisha bwayo bibangamiye yigisha abatwara n'abatwarwa abakuze n'abato gutega amatwi kumviriza kwihweza abone kugabukira inganji yawe ahiriyo ari hose twumvire gukama.
ishikanwa kwereka ubuyoboke bwacu iduka iwawe dukama maze nawe twerekeze ko imishaha yacu ibuze urukundo uri gusaba imbere y'umukama wacu orane umukama
isezerano rishasha kandi ryohama aza guseswa ku bwanyu bwa benshi abagirira ijuru ibyo turabigire mu nyibuka. Ibuka Mukama Ekleziya yawe ku isi yose ituzemwo urukundo. Ibuka Papa Francisco kumwe n'Umwepiskopi wacu Gervase nabo basubije umuryango w'Abakristo. Mana nzima akira ubugenzuzi bw'abakozi bakora kwigina hafi munsi. Wakire kandi ubugenzuzi bw'umuryango uherukira ubwiza bakorera bazi ibyaha barimo ndabasabira abatoteza ngo bakora umugambi w'ibarimo. Wakire kandi ubugenzuzi bw'umuryango uherukira ubwiza bamubwira basabira abakwemera kwizigama urukundo baronse umutima mwiranga n'umugore utegura urubanza muganduka guseruko. Wakire kandi ubugenzuzi bw'umuryango ugasabira uherukira imyaka 18 iheze mu Bakristo ukengukira kandi imigisha yose wabagariye cyane cyane muri Bibondo ugasaba ko barenganya ibubusi ko barenganya ibubusi ko baracamo. Wakire kandi ubugenzuzi bw'umuryango imyaka 16 tumaze kubasa Kristo no kubyiza byose wabagiriye iyo myaka ugasaba ko bandanya baba hafi kubana nabo ukomereza abana n'abuzukuruza kandi wame bamushobora mu muryango. Wakire ubugenzuzi bw'umukristo uherukira iteka yarateye mu rubanza rw'ubukwe aheruka gukora agusaba ngo bandanye bakiriza mu rubanza ruzokurikira. Wakire kandi ubugenzuzi bw'umukristo uherukira kugeza byose wabugiriye isanga wamukingiye n'imyaka n'urumujyakazi agusaba ngo bandanye n'ubuzimanye mu inema yo kurangura neza ishaka ryawe no gutunganiriza abajejwe umuryango wa Nazareti ubera akarorero. Mana nzima ibuka kandi abasabyi bawe musaba imyaka ibiri muri Kibirisi Sidega Patrick Niyera Sabrina Chembe Mukiye Kimere Duimana Philippe Nzimvira Stefani Rugayo Nyasi Mageregere Agati Mageregere Sushi Mageregere Joseph Kari Rafael Barangi Muje Adelaide Nani Steni Bigira Gabriel Toyi Clement Gato Jeffrey Kabwenge Amfiri Rushemeza Charlotte Sinigeze Honorable Dalade Sylvain Rwamazina Jerome Ndamama Musenyeri Dando Rutundira Musenyeri Venance Kinoni Leonidas Bagenzako Karita Mutuzikazi Florino Dogayo Gertrude Mujori Yohani Kazage Germana Namarisha Nibarugisha Siro Mukuru Valeria Kumagenge Mateo Matatari Yakariho Francisco Bizimana Terezia Imamakana Barthelemy Ndereka Maria Josefina Ndereka Andrea Nauyagira Andrea Ndereka Adrian
Jean Ndereka, Fabian Ndereka, Kandida Ndereka, Anton Ndereka, Yohani Ndereka, Filipo Kagati Nzoriba, Epitasi Gabina Kandi, Chano Fikiri, Juvenal Yunguruza, Athanasi Mugwanayo, Gaspar Minganda, Celestino Shishahayo, Pierre Barimusu, Helene Ndabachekure, Eugenie Yapfugwa, Athanasi Bashingwa n'Ubusa, Aloyse Bakanibona, Rose Hateyani, Charles Mbeshimwe, Arnaud Bagatore, Kasete Nahabandi, Antoine Sigana, Efrazi Nahabandi, Ernest Nangamerori, Terence Nzuniwabo, François Mechi, Onesphore Hazigamayo, Immaculée Nzirorera, Justine Giraneza, Philippe Simbale, Constance Numuka, Ansida Yorere, Martin Nimbona, Marguerite Simbizi, Salvatore Muzehe, Odeda Ishimiye, Lazare Ndabashinze, Karimi Munirakiza, Boniface Nintunga, Benoit Nahimana, Nestor Nimubona, Andreas Harimana, Joseph Bizoza, Francais Niyongere, Sylvain Suturu, Evariste Kahinda Yembo, Esperance Nimubona, Pierre Chitegetse, Anne Bonihanira, Bonanira, Pascal Jonayize, Michel Ange Louiseye, Gilbert Fedor Niyonizeye, Trésor Wizero, Lise Inès Izere, n'imitima y'imibato. Ko bari bagiye kubatizwa bagushushanya batizwa n'abapfiriye ngo batabari basaba kwizuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kuremuka bamwitabye bizihiwe kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi. Bakiri wawe ari umucyo w'intazo bwawe. Natwebwe twitangamiye twese ibigomwe ze dusange nawe ubuzima budahera twame dukunda hazaza kumwe na Mariya Muhimba nyina w'Imana na Yosefu Mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si abatumwa bawe dusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe Amen.
we tumaze kuba